abantu bamaze kumva Kigega batarazana y'amaproduit yabo bariko barahomba kuko ni marché iri ngaha kandi nini iri mu bintu bitandukanye. Kigega ni ishirahamwe ryashizweho n'umugambi PAEJ kugira rishitse novuga nti umugambi wayo wo gushigikira ugwaruka rufise amashirahamwe canke amakoperative ahingura ibintu no kwita made in Burundi. Harimwo amashirahamwe y'abarimyi, amashirahamwe y'aborozi, amashirahamwe y'abafise ibintu bahingura vyo kwambara vya mode, amashirahamwe ahingura ibintu mvabwenge, amatableau, ama œuvre artistique, amashirahamwe ahingura ibintu bitandukanye gose vyo kwisiga, vyo gufungura. Ayo mashirahamwe rero kimwe mu bibazo yari afise ni gushobora kuronka isoko ashoreramwo canke yerekanamwo ivyo yakoze. Ubwo gwaruka gose PAEJ kaba yararuronkeye amahirwe yo gushobora kuza kudandariza kuri Palais des Arts. Ishirahamwe rero Kigega niryo riherekeza ubwo gwaruka gose, ayo mashirahamwe yose ari kudandariza ino no kuzoshobora kudandariza mu bihugu vyo hanze, mu bindi bihugu atari Burundi. Twa Ndowayo Didier Kado nkaba ndongoye societe bita Sofavet Burundi, tukaba dukora amatapi y'ubwoko bwose. Kugira amenye Kigega nsanzwe ndi mu mugambi wa PAEJ. PAEJ kaba yarashoboye kumfata mu mugongo irandonsa umutahe w'ibanze, hanyuma imaze kuzana umugambi wa Kigega nabaye mu bambere biyandikishije kugira Kigega ishobore kudupromoting bwa mbere turonka aho tudandariza, hanyuma ubugira kabiri ivyo dukora bimenyekane. Nk'ubu tapi zacu ziri ngaha uwumbajije ati caramubara ati genda kuri Palais des Arts muri Kigega murasanga aho tapi zacu. Nitwa Wanje Nice, nkaba ndi jeune entrepreneur, tukaba tuva mu ishirahamwe rikora amavin. Kigega twasanze ahubwo ari umugambi mwiza bari baratevye, ko kuva tugeze ngaha turaronka amakomande menshi, barabigura cane, akabijyana no ko ari na centre ville, kuko umuntu hari hose mu gihugu naho umubwiye ati ni kuri Palais des Arts arahamenya byoroshe gusoma. Twa Gateka Florel nkora mu ishirahamwe ryitwa Old Company, tukaba dukora ama chips duhingura dukura mu biraya. Kigega yaraje itworohereza tugashaka kuzana amaproduit kandi tukabona neza ko ariko arasohoka. Alors iyo niyo nyungu ahanini twaronse, gushobora kwekura amaproduit kurusha uko twari dusanzwe tuyekura. Ni marché inoroshe no kwatiramwo ingenzi kuko ntibibaza seulement ku bintu byo gufungura cyangwa kubiki, donc baradiversifier. Abashaka kwiyandikisha bati none kari umugambi wa PAEJ nabaronse ingurane ya PAEJ gusa haba namba. Uwo mugambi uraba abajene bose ugwaruka gose bwo mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Rero harimwo ugwaruka rwa gwatanguje amashirahamwe biciye ku mitahe yabo birondereye abaziganije canke biciye ku mitahe bakuye mu mabanki canke bakaba bafashijwe n'ayandi mashirahamwe. Turahamagara rero gwaruka rutari bwiyandikishe dufise ayo mashirahamwe ahingura ibintu vya made in Burundi kwiyandikisha kuko ibibanza biracariho. Mu kwiyandikisha ibisabwa bisaba kuba ufise ishirahamwe rikorera mu mategeko y'igihugu. Ishirahamwe ryanditswe muri ADB, ari koperative ikabizwi muri ANACOP. Turasaba kandi yuko abafise ishirahamwe rihingura ibintu vyo gufungura, ibintu bija ku rukoba vyo kwisiga n'ibindi, amavuta, amasabuni, yuko biba biri certifié n'ikigo BBN, hamwe bitashobora ingaruka mbi uvyisize canke ubifunguye. Ikindi dusaba cyane nkuko nabivuze ari ishirahamwe rikorera mu mategeko, iyo ari ishirahamwe risabwa kuriha muri OBR, turasaba ko atamatati canke atabibazo riba rifise n'ikigo OBR.